nuko dutekereze twumve ivyo Imana igiye kuvugana natwe iciye mu mukozi wayo. Tubahe kaze umukozi w'Imana Ndagijimana Laurent ashike hano adushikize ico yavuganye n'Imana. Kaze. Umwami wacu Yesu Kristo nashimwe. Ndabahaye mwaramutse mwese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Uhoraho abaho umugisha. Uhoraho abane namwe. Yesu Kristo ashimwe cyane. Nanje ndashimiye Imana kino gitondo ciza inkundiye ngo mpagarare imbere y'ikoraniro ryayo abantu Imana yatumiye kugira ngo baze kumva amajambo y'Imana. Gutegwa iteka nk'iri n'iby'igiciro. None rero hamwe n'ibyo tumaze kumva amajambo menshi aciye mu buhanuzi bw'indirimbo. Ku muntu akurikirana indirimbo z'abaririmbyi ibyo basigura n'ibyo dusigura byose ni bimwe. Ikorasi n'indirimbo korale y'abanyeshuri bateye baririmbye bihuye n'ibyo ijambo Imana nanje yashize mu mutima wanje kugira ngo tuvugane. Indirimbo korale y'abagabo yaririmbye yoyo yaciza ibyuzuriza. Rero no kuvuga ko mwemu w'Imana dukoresha numwe. Yesu nashimwe cyane. Yesu nashimwe cyane. Haje uri mu isengero wari inzuza ntagire ikintu kizobera ngaha kigucika kuko cyose kiba ari iki kimazi kuri wewe. Ijambo ry'Imana riba riri mwazi ya ndirimbo nyine uri kurumbiriza. None rero tudatebeje tuzingurure ibitabo byacu ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkuko bwanditswe na Matayo igice cya 6 n'umurongo wa 24 turashitsa 34. Reka nsabe mwarimu Placide kugira ngo ashike hano adufashe gusoma anyaruka. Nanje ndaca nsoma mu gitabo icete cya mbere cyanditswe na Petero igice cya 5 n'umurongo w'7. Asome mu izina rya Yesu. Ntimukiganyire. Nta usaba abami babiri kuko yokwanka umwe agakunda uwundi canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itunga. Nico gitumye ndababarira ntimukaganyira amagara yanyu kuvyo muzorya canke kuvyo muzonywa canke umubiri wanyu kuvyo muzokwambara. Mbega amagara ntaruta ivyo kurya canke umubiri nturuta ivyambarwa? Nimurabe ibiguruka vyo mu kirere, ntibibiba ntibishwabura kandi ntivyimbura mu bigega kandi ntivyimburira mu bigega, ariko so wo mwijuru arabitunga. Mbega mwebwe ntimubiruta cyane? Ninde muri mwebwe yoshobozwa n'amaganya kwisumvya uko yareha?
nk'ukuboko kumwe. Ikibaganyisha impuzu ni iki? Nimuraba amashurwe yo ku misozi ingene akura, ntiyirirwa aratama, ntajisha impuzu. Ariko ndababwira yuko na Salomo mu bwiza bwiwe bwose atarashajije nka rimwe muri ayo. None Imana ko yambika ivyatsi byo ku misozi ityo biriho uyu munsi, ariko nk'ejo bigatererwa mu ziko, mbega ntizorushiriza kubambika mwebwe bukwizera gukemwe? Nuko ntimukiganyire ngo tuzorya iki, canke tuzonywa iki, canke tuzokwambara iki, kuko ivyo byose abanyamahanga ari byo bitwaririka. Ariko so mw'ijuru arazi ivyo byose, arazi ko ivyo byose mubikena. Ariko mubanze mwitwararika ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo, niho ivyo byose muzovyongerwa. Ntimukiganyire ivy'ejo, kuko umunsi w'ejo uzoba wiganyira ivyawo, umunsi ukwiranye n'amagorwa yawo. Imana idufashe. Muvuge muti amen. Dushireko ikicete cya mbere nk'uko cyanditswe na Petero mu gice cya 5 n'umurongo w'7. Haravuga hati, muyikorere amaganya yanyu yose kuko ibababara. Yesu nahabwa icubahiro. Maze kumva ko Imana inyemereye ko nzohagarara imbere y'ishengero, niyumviriye icyo novuga. Hajya nta kintu twebwe wiyumviriye icyo uvuga mpwemu ntakwemerera, ariko mpwemu arakubwira ati icyo ukwiye kuvuga ni iki. Maze kumva ko njya guhagarara imbere y'ishengero nkavugana namwe ijambo ry'Imana, Imana yacishira mu mutima iri jambo rivuga ngo ntimukiganyire. Ntimukiganyire kuko amaganya arazana ibibazo ku muntu. Amaganya arazana ugutandukana n'Imana. Iyo amaganya aje mu mutima ukora ibyo utokoze. Iyo amaganya aje mu mutima uva mu masezerano y'Imana. Iyo amaganya aje mu mutima urondera inzira wocamo kugira ngo ubone ko ajya amaganya yawe yohera. Iyo umuntu afise amaganya nta tiro aronka. Iyo umuntu afise amaganya nta gikorwa cyiza akora. Iyo ufise amaganya umutima wawe wugarizwa n'umubabaro. Iyo ufise amaganya mu rugo ntibigenda neza. Iyo umuntu afise amaganya arashwana n'uwo atoshwanye nawe, arubahuka. Iyo umuntu afise amaganya ntatinya gukora icyaha, atavuga ati no gupfa ndapfuye. Ariko kino gitondo Imana iri kuzaniye iriganuke rivuga riti ntimukiganyire. Yesu nashimwe cyane. Ntukiganyire. Aya majambo ni Yesu yayavuze. Aya majambo Yesu amaze kubona imitima y'abantu ko yugarijwe n'amaganya, ataravuga nti yemwe mw'abantu mwe ni iki gituma mwiganyira?
nimurabe inyoni zo mu kirere ukuntu zibayeho, mwitegereze amashurwe ukuntu abayeho, ukuntu ku misozi usanga asayangana. Mbere aravuga ati umwami Salomo mu gihe cyo kubaho kwiwe Imana yamuhaye ubwiza, imuha kugira akaranga, imuha ubutunzi. Salomo ntacyo yarabuze, ngo ariko naho yari afise ubwo bwiza bumeze butyo ntabwo yigeze asa n'ayo mashurwe, ntiyigeze asa n'ayo mashurwe naho yari afise ubwo bwiza bumeze uko. Imana iravuga ati raba utunyoni ni twinshi ariko uko tubayeho ni igitangaza. Utunyoni ni twinshi ariko uko tubayeho ni igitangaza. Ntiturima, nta bigega tugira, turabyuka kandi hari inyoni ziri mu bintu bya mbere bisenga kare kare mu gaturuturu. Hari inyoni zizinduka, uzobigenzure nawe kumbure nuko aha mu gisagara atabiti bihari, mugabo je ahantu negereye hari ibiti. Mbyuti isaha 10 y'ijoro hari inyoni zizinduka, kandi nta uzitanga kuvuga, nizo zitangira kuvuga. Hajya ziba ziriko zirasenga zishimira Imana. Hari izisenga zivuga ati Imana urakoze kutubyuye, none uyu munsi ntitwiganyira uko tuja kubaho. Zigaca zivuga ati umuceri wa naka turaza aho weze, sinzi ko ari mwarimu, sinzi ko ari inde ngaho oya. Ati umuceri wa naka turaza aho weze, aha nta kibazo dufise, tugenda aho biri duhite tujya. Mbere muzobaza abantu bari mu muceri, hariho utunyoni tutajya n'umuceri ngo utumire, mugo kagenda kakawuhekenya hanyuma kakanunuza ajya mate kagaca kigira kibereho mu rugo buzima. Wa muntu yari umuceri buraca mu gitondo akagenda agaca asanga umuceri, inyoni ziriko zirona, ngo inyoni zamariye umuceri ntiworaba. None ni widoga bigenda gute? Zozi imisi yose mu gitondo zirabyuka zikavuga ati Imana uyu munsi turajya, kandi nta cyaha ziba zikoze kuko ibyo zirabyemerewe. Ni washaka uzorinde, ushaka ureke. Mbere hari igihe uzirukana ngaha zigaca ziguruka, zigaca zigenda hari hagati ngo ncwe zikajya. Yesu nashimwe cyane. Yesu aravuga aya majambo, ntimukiganyire kubyo muzojya, kubyo muzokwambara, kubyo muzonywa. Amagara yacu aruta ibyo kurya. Aya magara Imana yaduhaye nta muntu n'umwe Imana itazi. Uko ubayeho kose uzopfa, uzogenda, uzotaha hageze. Yesu nashimwe cyane. Bigume byorohe hageze. Yesu aravuga aya majambo, ariko intumbero yari afise mu kuvuga aya maganya yacu. Naho dufise amaganya, hariya hepfo yavuze amajambo avuga ngo ikintu gikuru gikenewe muri ibi byose sayo maganya yawe, sayo magogo yawe kujija amahoro. Sukwiyumvira kuzobaho gute, sukwiyumvira ngo mbuzi ibi ubuzima bwahindutse. Ibyo si by'Imana irondera, ikubwira ngo ubanze witwararike iby'ubwami bw'Imana n'ukwera kwayo, ibisigaye uzoca ubyongereza. Sema amen. Nta kindi irondera, itwararika iby'ubwami bw'Imana, ukora ibyo kugororoka, Imana ikwemere, hanyuma ucugenda wiraramire. Ugikije umuntu kimwe cyabigishishwa cyacu
uzopfa hageze. Sema amen. Hageze. Amaganya yacu imbere y'Imana arahwahutse. Twebwe kuri twebwe araremereye, ariko imbere y'Imana arahwahutse. Mbere Paulo aravuga ngo yiyongeranya cyane, ariyongeranya cyane. Ariko naho yiyongeranya yoyo ngo adushikiriza ubwiza bw'Imana bw'ibihe bitazoshira. Yesu nashimwe cyane. Hanyuma aha muri kino cete nkuko cyanditse na Petero havuga ngo twebwe turiganyira, ariko naho twiganyira duce tugenda dufate ya maganya yacu yose ngo tuyikorere Imana, dufate tuyakorere Kristo. Riya jambo twasomye ryavuze ngo mbega ninde muri twebwe yoshobozwa nayo maganya, umuti wayo hakabonekamwo umuti muri ayo maganya. Ninde? Hari urimo? Cindamubwira ica dukorera ubunyene. Yego, urimo avuga ati mu maganya yanje ndabona ko hari cyo nshoboza, namanike turabe. Hariho ibiduhanze ntawe. Ariko mu maganya yacu ayo nyene ijambo ry'Imana rivuga riti twebwe ntidushobozwa n'ayo maganya, ahubwo dushobozwa n'ukwizera ibikorwa by'Imana, dushobozwa no kugororoka, dushobozwa no gutwara iby'amatwaro yacu tukayishikiriza Imana. Hari jambo ngaha muri buno butumwa bwiza nkuko bwanditswe na Matayo mu gice cya 6 haravuga hati, igice cya 6:24, igice cya 6 icete Paulo yandikiye abi Filipi. Icete Paulo yandikiye abi Filipi igice cya 4 n'umurongo wa 6 haravuga hati, ntimugire ico mwiganyira, ariko muri byose ibyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwiginga bifatanije no gukenguruka. Yesu nahabwa icyubahiro. Turabe aha dusubira inyuma mu Matayo 6 n'umurongo w'9. Turabe naho ico havuga. Haravuga hati, Matayo 6 gice cya 6 n'umurongo w'9, nuko musenge mutya muti, Data wa twese wo mwijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ugomba bibe mu isi nkuko biba mu ijuru. Uduhe ibyo kurya bidukwiriye uyu munsi, uduhebere imyenda yacu nkuko natwe twayihebeye abatugiriye imyenda yacu, kandi ntutujane mu bitwosha nabi, ariko udukiza kabi, udukize wa mubi, kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari ibyawe ibihe bidashira. Amen. Ndonderamwe iri jambo, musenge mutya muti, Data wa twese wo mwijuru, izina ryawe niryubahwe, ubwami bwawe aba ari bwo buza. Iri sengesho igituma Yesu yagigishije abigishwa biwe nuko yabona ko bari mu maganya, yarabona ko bari mwirinde, yarabona ko badatahura ibyo barimwo, ariko arabigisha gusenga. Nimwasenga muvuge muti,
data wa twese uri mu ijuru, ubwa mbere izina ryawe ryubahwe, hanyuma ubwami bwawe buze, ibyo ugomba aba ari byo biba mu isi na hehe, bibe mu isi na hehe. Ndibaza kuba hamwe wowe umaze nk'iminsi 2-3 udafungura, iri sengesho ryo kugura gusenga, twebwe nk'abana b'abantu twiganyira n'ingoga, ducika intege n'ingoga. Iyo hagize ikibazo kibaye turiganyira n'ingoga, turihebura n'ingoga. Ariko Yesu atabigishira isengesho kuko yarabona ko ibihe barimo bitoroshe, canke ibihe bazogeramwo bitazoborohereza. Nimwasenga muvuge muti data wa twese uri mu ijuru, amaganya yacu yose n'ibibazo byacu byose, reka ubwami bwawe buze, ibyo ugomba bibe mu isi nk'uko biba no mu ijuru. Yesu nashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Ntimukiganyire, ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ntimukiganyire. Aha muri kino tete naco duhejeje gusomamwo cyabi Filipi, kiravuze giti muri kino gice cya 4 n'umurongo wa 5 wa 6 haravuze ngo ntimugire icyo mwiganyira, ariko muri byose ibyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga, bifatanije no gukenguruka. Ntihagire icyo twiganyira, ntihagire icyo twiheburamo na kimwe, mugabe ibyo dusaba byose n'ibyo twifuza. Mana, ubwami bwawe ni buze. Sema amen. Ubwami bwawe ni buze, wewe reka ibyo ugomba bibe. Hari jambo ryanyigishije cyane, ni jambo riri mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 27 uhereye ku murongo wa mbere. Paulo amaze kuvuga ubutumwa bwiza, Imana imukoresha ibitangaza n'amajambo menshi, uzoyasoma uri muhira. Ngo baramufata bamushyira mu bwato, bamujyana, bariko bamujyana i Roma, baca mu kiyaga. Ngo baca mu kiyaga, icyo kiyaga kigereranywa n'amageragezwa abantu b'Imana bacamwo, kigereranywa n'ibibazo tugenda turatishwamwo mu rugendo ruja mu ijuru. Ngo baja mu kiyaga, baciye mu kiyaga, ngo cyari kiyaga kirimo imifunda myinshi, kandi bategerezwa gucaho nyende kugira ngo bashike i Roma iyo bariko baraja. Bageze mu kiyaga bagira ubwoba bwinshi kuko cyarimo imifunda myinshi. Ngo imifunda ibaca hirya no hino, bariganyira. Usomye kiya gice cyose uzobona ngo mbere baragira ubwoba, bamara iminsi no kurya batajya, bahagarika umutima, baribaza bati aha nta kindi nugupfa gusa. Ariko Paulo Imana iramwishurira, ngo umumarayika araza aramugendera, aramubwira ati iki kiyaga murimwo si kiyaga coroshe, ni kiyaga cy'amageragezwa, mutegerezwa kugira ibibazo, ni kiyaga cy'ingorane. Ati mugabo naho muri kino kiyaga, naho ari cyo murimwo kitoroshe kimeze nabi, ati genda ubwira abantu, genda ubarira abantu ngo marayika arantumye ugenda ubabwire naho muri mwa kino kiyaga ntimuzopfa,
Imana izobazigama ntaco muzoba, ariko ni ngombwa ko mugicamwo muce mu mageragezwa muyacemwo. Ariko nahari amageragezwa, marayika w'Imana arahagarara aramubwira ati genda ubabwire, marayika w'Imana ndiho niyo nkorera, avuzira ijambo naho muri mu mageragezwa, naho muri mu bibazo, naho muri mu kiyaga imifunda ibaca hirya no hino, ntimuzopfa. Sema amen. Ntimupfa, ntimupfa. Pawulo arabaremesha ngo nimwizere, nimukure ubwoba, erega nimufungure. Ugo rugendo rwari rubi, mbere usomye ukabandanya urabona ngo abantu basoza ubwato barageze ahantu babona ko bikomeye, ngo muri ubwo bwato harimo akandi kato gatoya, ngo baragerageza gukura ako kato ngo bakazirikira ku bundi kugira ngo baronke ukuntu bacomoka babavemwo. Hari abantu iyo amageragezwa aje baca babivamwo, babona ko solution ari kubivamwo, babona ko solution ari kwihumanya. Umuntu akihumanya, umuntu akonona umutima wiwe, umuntu akava mu masezerano y'Imana kubera ibibazo bije. Mugo Pawulo atarabibona ngo abwira umukuru w'abasoda yari muri ubwo bwato, aramubwira ati bajya abantu intumbero yabo baziritse kajya kato kugira ngo babuvemwo badute, none ko ari bo babusoza, bagire badute. Ngo umugabisha amaze kubibona ngo afata inkota kakata aragaca gaca karagenda, baca barabandanya. Ngo babandanyije bashitse aho ubwato busaba, ngo umuntu wese kugira aho yoga agendera ku gapande k'ubwato bwamaze gusaba. Ariko muri abo bantu bose naho bahuye n'ibyo bibazo nta n'umwe yapfuye, bose barakize. Yesu nahabwa icyubahiro. Naho bwosaba, naho bwomeneka, naho bwomeneka, naho hoba ibibazo bimeze gute, ijambo ry'Imana rivuze ngo ntimukiganyire. Yesu Kristo uko yararejo n'uyu munsi niko ari. Ntimukiganyire, ntimukiganyire. Sinzi ibibazo urimwo, sinzi ingorane urimwo, reka kwiganyira. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo icyo Imana irondera nukwera gusa kwawe, nukugororoka. Icyo irondera nugukora ibyiza, icyo irondera nukuyikorera. Icyo irondera nukuyikorera, nukuyikorera. Muribuka ibya wa mupfakazi? Ibya wa mupfakazi murabyibuka? Kwa kajya gafu yari afise cyari ikintu kigoye kugira ngo agahe ku muntu, kandi ari akumunsi umwe, cyari kigoye. Ariko kubera ukwizera ngo kajya gafu karabatunze, karabatunga, barabaho, nta ngorane, nta kibazo bigeze bagira. Kubera iki? Yakoreye Imana, aravuga ati reka ndamuhe, umukozi w'Imana reka ndamuhe akaje. Haraduga, mumva hataduga yemwe, haraduga, ahantu haraduga. Kandi mwakino gihe urwanko ruragwira, muri bibazo urwanko ruragwira, mwishengera abantu barankana. Umunsi hari abasigaye bumva abantu babagendeye, agahitamo kunyegera, akanamubwira ati siho ndi, bwira abana bavuge ko atari hondi, abona baje kungora. Ahangira ntabarimwo abo basibye, hari ahandi bagiye. Namba wowe urimwo, Imana ikubabarire. Namba urimwo, Imana ikubabarire. Ninde yonyishura?
ariko haba rimwe. Iki nyene, iki gihe nyene iki gihe nyene nico gitegerezwa kugaragaza ukuri, nico gitegerezwa kugaragaza umukristo ico ari cyo. Iki gihe nyene nico gitegerezwa kugaragaza ico urimwo. Abaririmbi twama turirimba ngo siko bizohora, ntabwo ariko bizohora, bizohinduka. Yesu nashimwe yemwe. Siko bizohora bakundwa, siko bizohora ubwo aya mana ya Isirayeli bizohinduka, ubwo aya mana ya Isirayeli. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo ariko bizohora, siko bizohora, bigume byorohe, urabaho tu, ariko ntukiganyire. Woye kwiganyira aracari ku ngoma. Haleluya, haleluya, aracari ku ngoma. Nihari muraririmba, ijambo ry'Imana rirabivuga, ntaho umugororotsi yahebwe, n'urubyaro rwiwe ntiruzosegerereza, ntibishoboka. Kora ibyiza, Imana irakeneye ukugororoka kwawe, irakeneye ibikorwa byawe byiza. Mu bihe bigoye nyene nico gihe cyo gushingira intahe Imana no kuyikorera, ugakura amaganya mu mutima wawe. Nubone ko amatangazo yabaye menshi, oya reka kuremerwa n'amatangazo. Uyiremereza kubera iki? Urabyuka ukagenda wagiranya ugasanga Imana iraguhezagiye. Mbega bijye yaguhezagije, wari wateguye bingahe kuja guhura nabyo? Yesu nashimwe cyane. Kumbure hari abantu usanga bafise amabije, usanga bafise bije y'umwaka, imyaka ingahe, hari ababiteguye. Ariko naho wabiteguye, sawa ibyo warabiteguye, mugo hari icyo utateguye. Icyo utateguye ni kimwe, nuko utazi umunsi inzambi zovugirako, nuko utazi n'umunsi uzopfirako. Kandi naho wobigira ari byinshi, ndakubwije ukuri, tuzoguha biki. Nayo kibagiwe n'amafaranga, inoti ntituguha. Inoti ntujana, umuryango wabanza bakukuraba ko inoti yasigaye. Costume ufise 100, ufise 50, bazobanza baguhimwe n'ikirato kimwe n'ishokise n'ibindi, hanyuma utwo nyene bace bagufukishuka ugende. Nibyo nyene ntibirenga. Ufise amaprasera arenga ibihumbi n'ibihumbi, ibyo urabifise. Mugico no kubwira, uzoja muyipima imetero zingahe? Abantu mubizi zibiri, imetero zibiri. Naho nyene kandi bizoba biheze. Hari ikindi kibabaje, jawe nama niga ko iyo ngeze hariya ku mpande ugasanga umuntu yarakomeye ku meza yiwe ntimwokwicaranye ngo musangire ibiro byiwe kubyinjiramo, hagahera ukwezi usaba audience kugira ngo winjire. Mugo umunsi agiyeshe ugenda ugahanyura kumva yiwe. Twitwararike ibyo ubwami bw'Imana n'ukwera kwayo. Ibisigaye ni inyongera y'Imana izoduha uko tuzobaho niyibizi. Twitwararike ibyo ubwami bw'Imana tuyikorere, dukura amaganya, ukura amagorwa mu mutima, kura amagorwa, kura amaganya, korera Imana. Raza abantu biri gwaraginagurika, basiga ibingana gute? Dusome Cete Paulo yandikiye Abaheburayo. Icete cyanditswe
Cete cyandikiwe Abaheburayo igice c'13 turabe murongo igice c'13 n'umurongo wa 6. Nico gituma tuvuga dushize ubwoba tutuhoraho n'umutabazi wanje sinzotinya. None umuntu yoshobora kungira iki? Hepfo umurongo w'8 haravuga hati Yesu Kristo uko yarari ejo n'uyu munsi niko akiri, niko azokwamaho ibihe bidashira. Muvuge muti amen. Abana bamubonye abana bamubonye harimo abantu Imana ishingira intahe ku kwizera kwabo kuntu kwari kumeze. Baburahamu bande irabadondagura muri kino ceti ukwizera kwabo kuntu kwari kumeze. Aya majambo asozera ari mu yasozera ikitete avuze ngo nico gituma tuvuga tushize ubwoba tutuhoraho n'umutabazi wanje sinzotinya. Muvuge muti amen. Ababyizera mutuzi ibiganza. Uhoraho n'umutabazi wanje byishireko. Uhoraho n'umutabazi wawe niyagira icyo uzotinya. Senga uvuga ati data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ukura amaganya ibyo ugomba ibyo uzi ko biba mu ijuru mana. Yesaya aravuga ngo Imana ijuru ni intebe yayo, isi nayo ni ndava y'ibirenge byayo. None ahantu mu maguru yawe aho woyoberwa kwerekiriyo ibiriko birakoreka mu maguru yawe nambo umutekano udakwiye wowe biyoberwa ntubimenya. None urabimenye. Atavugira ijambo rivuga ngo Yesu Kristo uko yarari ejo haheze mu bihe byaheze n'uyu munsi niko ari kandi niko azohoraho ntazohinduka. Ntiyivuguruza ijambo ry'Imana irabishingira intahe. Yesu Kristo uko yarari ejo n'uyu munsi niko ari no mu bugingo bwawe nabe muko nyene ntagire icyo uhindura. Kura amaganya ntagire icyo uhindura na kimwe. Wewe nujya nyene avuga ngo mpamagara ndakwitaba setu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Mpamagara gusa ukoresha ukwizera ukura ubwoba. Mpamagara je uko narindi ejo n'uyu munsi niko ndi. Ntihemukira umuntu ayizeye. Uko yarari ejo n'uyu munsi niko ari, ntarahinduka ntazohinduka ibihe bidashira. Ngo yama ari umwizigirwa. Abumvise amajambo y'Imana mwese Yesu abahezagire. Ntahinduka. Twuname dusenga Imana. Umutima wawe ushobora kuba umaze iminsi urimo amaganya. Umutima wawe ushobora kuba umaze iminsi uri mu bibazo. Umutima wawe woba waragereye kure ukiganyira ukihebura ukiganyira. Indirimbo ya korali ya kabiri avuga ngo ntiwari bwabimenye nturabyumva. Uhoraho n'umutabazi aratabara. Ndaguhaye kaze. Birashika ko umutima wawe wagiye mu maganya kandi kwiganyira bizana icyaha imbere y'Imana. Ntuzubigire bito. Ukwiganyira ni kubi imbere y'Imana.
kuba ari ugusuzugura icyubahiro cy'Imana. Urashobora kubona ibigutangirije imbere n'inyuma. Dosiye zawe zaranse kwa avansa ntiziva aho ziri. Ukagira aho wibaza ati mbega jewe simeze nk'abandi. Mbere ukishyira ko imivumo ukibaza ko waravumwe. Nta mivumo ikuriko. Ariko Imana igushyira ku munzane kugira ngo irabe ukwizera kwawe. Ukura ubwoba. Kura amaganya mu mutima wawe. Kura amaganya mu mutima wawe. Uze. Woye kwiganyira. Turaguhaye kaze. Turaguhaye kaze. Abantu iyo bageze mu irinde amasengesho arahera. Amasengesho agakama. Ibibazo bikagutanga hirya no hino. Gusenga kugaguherana. Ugusenga kugaguheramo. Ugatangira kwiganyira. Mu gishingo cyo gusenga hakaja amaganya. Ukibaza uko uzobaho. Mbega none ku Imana ishoboye byose. Wirirwa uriruhiriza iki? Wiruhiriza iki? Imana ishoboye byose. Ayo maganya yawe, ibyo bibazo byawe, iri jambo ry'Imana rije kugira ngo ribisenyure, ribikureho, hanyuma ikuremere bishasha. Kaze dusenga Imana. Twarangije nta yandi majambo twongerako. Namba umutima wawe waragize amaganya ngwino. Nimuyikorere amaganya yanyu yose. Tuyikorere amaganya yacu yose. Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi niko ari. Niko azokwama hebe bidashira. Wewe ntahinduka, isezerano ryiwe ni ryarindi nyene. Ntahinduka, isezerano ryiwe ni ryarindi nyene. Uramwizera, ukwizera kwawe wumve ko gusubiye mu kibanza. Wongera ugiranira amasezerano n'Imana. Umwanya w'amaganya uhashira amasengesho. Uhongere ko kwizera. Reka dusengere bano bantu bamaze kuvuka amahano. Mwebwe mwifuje ko mwokura amaganya mu mitima yanyu. Ibyo byabaciye intege. Imana nibyishoboye. Ibyo umwana w'umuntu aho birangirira nibyo Imana, aho nyene niho Kristo ibyiwe bica bihera. Reka duhe kaze mwarimu Yoshua aze asengere abantu bose bafukamye hano. Kaze mwarimu Yoshua. Amaganya yanyu yose muyabwire Imana kuko niyo ibababara, nibakunda, nibitwararika. Ibihe ntibibatera ubwoba. Ibihe byoye kubatera ubwoba. Ibi bihe ntibibatera ubwoba. Ahubwo ibi bihe bibakomeze. Umuntu wese yumve gukomera. Umuntu wese yumve gushikama. Umuntu wese yumve gushira amanga. Kaze usenga Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane ku ijambo ryawe wongeye kutwibutsa kuko utubabaye. Nico gituma waturangikiye n'iri jambo, wakoranije ishengero ryigisha aya majambo abe urufatiro mu nyigisho zawe ku bantu bose bazokwizera, ko badakwiye kwiganyira, bakwiye kurabira ku byo waremye bitarima ariko bibayeho, bimwe bimwe bitagira n'ikimazi ata muntu yobiharura ko ari iby'agaciro, ariko kandi bitunze ukabishariza. Ngo mweho mufise ikimazi, mwebwe abantu banje, mwebwe mwacungujwe n'amaraso y'igiciro kinini, mbega so wo mu ijuru ntazorushiriza kubagirira neza
Mana yacu turagushimiye ko twibukije Yesu ibihe bibi Kristo. biradushikako kandi tukata umurongo tukakugira muto mu buzima bwacu ntitukuze ya mbuto y'ukwizera waduteramwo Mana yacu kugira ngo ironke ikibanza isaganare imere nk'igiti c'inganzamarumbu ahubwo ikarumba ikaturumbiramwo Mana mu izina rya Yesu Kristo turasengeye aba bantu bemeye guca bugufi batsinzwe n'ijambo ryawe ubaharire ubeze Mana watunganye ndasabye Yesu Kristo wongera uvomere ya mbuto wabateramwo imbuto y'ukwizera ukwizera kwa Kristo Yesu kongere kunage mu mitima yabo kuko niko gushobora kurandura imisozi kugahagarika abantu mu kwizera Mama Imana nzima turabasengeye Yesu ya mbuto igihe bihana wabateramwo y'ukwizera mbuto ya Kristo Yesu niyongere inage muri bo bahagarare badatsindwa mu bihe bibi bidushikira ku isi mu izina rya Yesu ntibaterwe ubwoba n'ibyo babona ariko Mwami kwizera kwabo kumena ijuru nko kwa kundi kwa Stefano kwamena ijuru kabona ngo mbonye Yesu avyagiye iburyo bw'Imana data wa twese turagusabye ko kwizera kumena ijuru kukatwereka ko Kristo avyagiye ku bwacu nk'umuherezi mukuru atanga ikimaze budasiba ku bwacu kimaze cya Kristo cyama imbere y'Imana ari impongano y'ibyaha by'abizera none Yesu turabasengeye ubagirira imbabazi ubakomeze ubaye gushikama Mwami mu rugendo niko bimeze turagira intege nke ariko Yesu tuhamagarira kutwongera intege n'inkomezi aba bantu nubongera intege n'inkomezi baye gushishikara urugendo naho byashitse Mana urengere intege nke zabashitseko ariko Mwami ubwiza bwawe n'ubuntu bwawe bashikeko turabasengeye tubahuje n'Imana mu izina rya Kristo Yesu Mwami wacu amen. aba bagifukamye ngaha reka dusabe dusengera abagwayi ariko inyuma yaha hari ikindi tuja gusengera reka duhe kaze uyu mushitsi abagwayi muhaguruki kaze uyu mushitsi asengera abagwayi kaze Uwiteka turongeye kugukengurukira mutabazi wacu mwiza kuko uri Imana uba hafi y'abantu bawe uhereye kera waravuga ubutumwa imitima myinshi ikabohoka abantu bakumva Imana bagatahura Imana iyo ariyo kuko icyakuzanye wari waje kugira ngo wuzuze abantu n'Imana uhejeje gukora ibyo wategura n'ubugingo bwawe mu buryo bwo kubakiza kugira ngo bibuze kubw'amajambo wababwiye abantu barushirizeho kukwizera no kubw'ibitangazo ugiye ukora none uko wari kiriya gihe n'ubu nuhinduka na bugingo n'ubu ijambo ryawe riracyafise ububasha mu buryo bwo kongera gukora ibitangaza abaje bacumbagira baje bafise ingwara zitandukanye za kasera n'izindi ngwara Mwami wanje zo muri iki gihe cy'iherezo tugezemwo turabasengeye Imana kuko bagize ukwizera bagahaguruka bakaza bakagufukamira ngaba barahagaze bagize ukwizera umuntu wese ibyiwe yabigaragaje imbere yawe mu izina rya Yesu turabasengeye nyakubahwa kugira ngo umuntu wese uburyo yoba amaze mu igihe afise ingorane y'indwara yiwe kuko tuzi yuko hari ububasha bumira ubundi bubasha kuko turabona cya gihe b'abanyamareba egome Mose ariko arakora ibitangaza n'abanyene bavuga bati ibyo turabishoboye ariko twabonye hariho ububasha bumira ubundi bubasha ubwo nibwo tugomba ko buseruka umuntu arashobora kuba yarivuje bikanka umuntu arashobora kuba yaragiye hana hariya mugabo hariho Imana ijambo rishingira intahe ngo ishoboye byose iyo niyo dutakambiye muri kano kanya kugira ngo yongere iseruka ku muntu wese agwaye ari hano ku muntu yagiye hariya na hariya turasenza Imana mu izina rya Kristo Yesu
kugira ngo aba bantu bakize hama bagende bagushima baronke n'uburyo bwo kugukorera baze bagushingira intahe kuko amashimwe nayo wironderera. Urakoze nyakubahwa kuvyumvise kandi kubikoze mu izina ry'umugorotsi wacu yera Yesu. Tugire dusenge kandi icete cyanditswe na Yakobo mu gice cya 5 ku murongo w'17 haravugira ijambo ngo Eliya yari umuntu nkatwe asaba ko imvura ihagarara, ngo yahagaze imyaka 3 n'amezi 6, ngo yongera asaba ko imvura igwa, imvura irongera kugwa. Hari ibibazo, hari ingorane, hari ibibazo biduhanze, hari ibibazo biduteye ubwoba, ariko muri kino gihe nyene twebwe nk'abaserukira Imana aha mu isi dufite ububasha bwo gukuzaho iyo misozi yose ku muntu abyizeye. Ababyizeye muduze ibiganza turabe. Abizeye ko Imana ishobora kudukoresha iby'ubuhizi ikadukoresha nk'ibyo Eliya yamukoresheje, tuzi ibiganza turabe. Abadakekeranye muhaguruke, haguruka dusenge, haguruka dusenge, dusengera ibibazo biri mu ngo zacu, dusengera ibibazo biri mu gihugu cyacu, dusengere iyi mitwaro itandukanye kugira ngo yishugwe, bimenyekane ko icengero rya Kristo rikiri mu isi kandi rifise ububasha. Turabibona ko abizera barasenze igihe cy'aba Petero baboshwe, imiryango amadirisha biruguruka barabohoka. N'uyu munsi ijambo ry'Imana ryavuze ngo Yesu niko akiri. Kaze mwarimu Paul, kaze. Iyo misozi iveho mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mugira ukwizera niyo nzira Yesu Kristo acamwo. Muri iki gitondo duhamagare mu ijuru. Mana data wa twese uvyagiye ahera hahera mu bwami bwo mu ijuru, ishengero rirahagurutse, abera bo mu isi barahagurutse mu ngoro yawe. Hari ibyahagaze imbere y'umugeni nk'imisozi, none muri iki gitondo Mana turumvise ingene Eliya amaze guhagarara imbere yawe, mwungere wanje mwiza, kuko yari afise ibanga wavuganye nawe, uramubwira ati genda wiyereke Ahabu namumazigabo. None natwe Mwami muri iki gitondo waduhamagaye kandi wavuganye natwe ngo uko wari urejo n'uno munsi kugeza ibihe bidashira nikuri. Uravuga ati mpamagara. None natwe Mwami ishengero turaguhamagaye mu izina rya Yesu Kristo. Turareze Satani n'ibikorwa byiwe byose, turasabye uhagarike, hagarika ingunza z'ubukene buri mu ngo z'abera, hagarika igisigo Satani yigize igisigo nyawihebuza mu mitima y'abera. Senyura iyo misozi, hagarika izo ngunza, hagarika ibyo bisabuzi mu ngo z'abera. Kandi Mana ko turi imbere yawe tukaba tuzi neza uri kumwe natwe, turanse agakengegwe k'abadayimoni. Guhera uyu munsi turanse kuba dusangira n'ibisigo, turanse gusangira n'abadayimoni. Turategetse ingabo z'abadayimoni ziva mu ishengero zisohoke hanze mu izina rya Yesu Kristo. Satani n'ibikorwa byiwe umufate mpiri, umubohe Satani
n'ibikorwa byiwe byose umudobezi bw'inikuzimu umukura imbere y'abera bawe umwe umwe wese mana kubone mana yo mu ijuru wera wawe wese ahaba abarihuba bamungo zabera mu izina rya Yesu Kristo genda mu ngo zabera genda mu ngo z'abakristo aho baba uhabe mwamutururuza imigabo yose y'abadayimoni uhindire hanze ibisigo n'imizimu mu izina rya Yesu Kristo hariho abadayimoni bakengera ukwera kwawe nawe waravuze ko atawuzohebera icyubahiro nicyo gituma tugusabye muri iki gitondo mu izina rya Yesu kuko intambara atari zacu ari izawe nesha satani mu mutima w'uwo ari we wese ari hano mu ngoro yawe mu rugo rwiwe uzoba ukoze mwami turimuje satani ibikorwa byiwe byose umutekere umubohe umufate mpiri umubirike umudobezi bw'inikuzimu umukure mu ngo z'abera umukure mu miryango y'abakubaha umukure mu mitima yabo agakengerwe k'abadayimoni gatebuke kandi gahere guhera uyu munsi uzoba ukoze mwami turasabye umunezero w'agakiza mu izina rya Yesu Kristo mu mitima y'abera bawe umuco w'ubugingo nurase inzuzi z'amazi y'ubugingo nizuguruke mpwemu yera nagere mu mitima y'abera gendera abera bawe mana abafukamye wahariye abatafukamye basigaye bumaniwe bose babomboke wewe uri Imana y'amasezerano urabwira Salomo ati guhera uyu munsi nzohora ntereza inyonga zanje ni kandi ntege n'ugutwa amasengesho asengerwa muri iyi ngoro mparira ibyaha byanyu nkize n'igihugu cyanyu ndagihamatura kwinginze mana ukize igihugu cyacu mu izina rya Yesu Kristo iki gihugu mwami nucibuke ibuka Burundi buvugwa ko ari igihugu c'amata n'ubuki mu izina rya Yesu Kristo reka imigisha isendanishe muri iki gihugu mana mu izina rya Yesu Kristo turagusabye ibyo satani yugaye byose ubyugurure mu izina rya Yesu hezagira Burundi hezagira abarundi hezagira abategetsi waduhaye mana kuko ukuganza kose kuva kuri wewe utugirire neza mu izina rya Yesu Kristo mana yo mu ijuru turagushimiye kandi turaguhaye icyubahiro ko uyu munsi uvuganye n'ishengero ryawe kandi utugiriye neza mana urakoze kutugendera uciye umukozi wawe n'ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu aho tubisabye amen. Nuko abumvise amajambo y'Imana mwese mukayizera uhoraho abahezagire.